gute n'utuntu tuduhereheye twagufashe n'ibintu reka je ntavyo menya ngo bimenya gute nakuraba turabe ngaha sawa wese ndakubwiye uzunzanire ya scrap ibyo utozuragira uzozuransiga wowe nyene asha ndabone nzoyizana kwa unsirura neza shaka nawe usikwa yagize iyo nzobe n'izina ry'Imana usikwa wizinga urazingiye hahandi muri ville hamwe abadusiga scrap bakobwa bakuriwe baranda kandi uzanga bajako bagira baguma bigirisha ya sinosha n'abavutu ubavutura ora bisingo ibintu byose ne kuvutura shembize ndako Mbizabuye ikintu kimwe namaze kumenya ingeso yawe ugomba gusaba ukaregeza akajwi ukagira ntibiki nta n'umwanya munini urahera ashitse ngaha kandi urabizi ibintu je mba nikundira massage bwabo ugomba utangure kunsaba ibindi bintu byo nsaba canke basi mbwibsa ushaka ndagukora message wewe ntabwo wambwira ngo mu byo babigije ku ishuri barabigije none wagiye kuri none ijya uyo kwambwiye ngo wize hoteleri siko wambwiye none ubone igitanda gisashe gute digashe none reka kwera wowe vyibo shumva wicaye nkuko gituko ishoke cihenga mu gituki nawe nyene cihenga rero ugomba unjaniranye rero yesu ukujyanira none ntumbwira ko kwa kakaguri ndabengere kapomotse Chirika kapomotse mbiriza bijya bintu byamazi yambutse bahora gushira mu mutwe bijya kuzosubira batevye gupona nabona uwo mutwe oya abona umutwe wavye umutwe mutoya webisuko byo kubira ni matifa amati nanje cyo ngenda ya kubera ucumenga ndikiyaya oya kandi amati biravana sika mate nawe reko urumbwira ngo uzi ibintu bigezweho nabyo kiri urabona umukozi wo kwa madivina afisa madiva umukozi wo kwa mama Bera afisa madiva cha wibaza siri nk'umuntu yoca mbona rero uhagaranye nabaga narayo bo cagura umukozi kari mbese sigaye wishimye sikwizinda nefite umugabo nkawe bonoreka kwishima gute nkaba ibaze none shi tuvugishije ukuri nta mahera ndaguha sivyo n'ibintu ngaha nguma nkora mpindagura umbwira kora ibi none ndagushikana mu rugo utazavundira basi ubu rero nyisukira ubu rero nyisukira reka gucusha none sukumbi kandi biza ndabwiye ibyo wamba ndabizi gusa umbiriza urabona no musi ko naje impamvu yatumye nza kare ngaha nuko yavuga pasi waridohoza nkumva ngo namaze umwanya ngo muto ngaha no musi ngeneye nze kuguma ngaha nana kimwe nimba ari bya bintu turabisangira cyo mwana n'umutwe afanye kuva ngaha Disney oya Disney asa kuba byica none basi wihutira iki none wihutira no baba ko tugumana none reka none nturana ryama mugomba kumvuna kuranda kwaye mugongo urabona ibyo taho oya je mu vyanzanye n'ukuri ni kugira ngo ndakubone turi kumwe dutwenge tublage umanze untereza nkuru nuruhuka rero kandi ikindi naco Chiriwo hari bipengeye ibintu byo kubwira ngo mu dofine ukumanyasha bya bintu birengeye ariko shiri hari ama nabujya buhungu frema mugenda mwafatanya umwanya wose ku mafoto bijya nukuri kajya nakagaye frema nese ni bahora bamamahera oya ayo mahera bohora bagwa mu bintu by'ubudofine jenzo ya kuko nimba je nashoboye kububwira ati cara ngaha iyi nzu nkagushiramo byose bimeze neza bihari bikwiye n'ubuzima bwa bona hari uko kayigeze gutanga ati ngatamura kwirabisha araraba urabona ani parfum washiriye acaraba okay ngowe nguko tuzi ngo ngowe ngo no kwanyo kwa ngo gira ngo baje ngo bigorana ngo aya mahera ngo yakura sheri ana kuvuga mu nakina mgate kwinjira gusa kwinjira mu nzu wanje hasumu abakobwa afise urabona hariya eko sheri nzoshiraho televiziyo vuba ekope ubu nta bintu byo webana ga televiziyo kazoba kari hariya hanyuma cinda kuzanira n'agafrigo gatoya dufrigo dutoyi kazogume ngaha turashobora kushira kagume ngaha ku buryo n'agakafetiere n'aka microwave kugira ngo uri ngaha bebe ikindi kintu ndashaka no kurenga
None tapi none tapi nayo hari ikibazo nabaye. Oya basi uri nayo. Shema. Umwaka wose. Nyereka basi nawe ico ushoboye. Reka tuyi. None shenge ndakubwira mu buzima bwawe sivyo iyo ba ntari ndahari ubona ubuzima bwawe bumeze gute bamaze kwidonda cyo nta indangura kintu ubuzima bwawe cishada taburimo kintu kureka ndakora je urabona ho nyene niyo basi ndanakwiyumviye no mu buzima bwanje numva ko waje mu buzima bwanje byonyene numva umenga isi yose ndayifise n'ijuru yabyo nakunda bebe nukurishe je mana ndagusabye mana yo mwijuru mana wumva amasengesho yanje urabizi ndagusabye nazova tudapfiriye rimwe ese nshitse wewe tugomba tubeho na shiriye reka shemwe tutofira umviriza sivyo nimba narafashe no initiative yo kuvuga ngo va muhira uvuze ubenga no ko hari ikintu ngomba guhindura mu buzima bwawe ndabizi friend cyuncambere cya kabiri ngomba ndakwereke itandukaniro ry'umuhungu w'umukoma y'umuhungu waka pachu y'umuhungu w'umubogari hamwe n'umwana w'umunyamuci hamwe n'umuhungu yamanutse avuye ruguru cende umunyamuci abanyamuci ibintu byabo byose no ibana no kwiyemera ndabizi ni ibintu bigaragara gusa twebwe nicu yagira by'amagambo kandi ibintu by'abanyamuci twebwe urumva dukeneye ibintu byo gutagata gusa ibintu ngo byo ngumva ngo byo kubaka ngo canke gije ntanzu nkeneye kubaka ngaha kuko inzu ziwacu zikozo bakwa mwijuru jewe ico nkeneye gusa ngomba kunsuka mu rukundo rw'iwawe ndabishoboye friend hamwe ndi ngaha mvuga ngo nukuri jewe ndi mu kibanza nategerezwa kubamwe ikintu cyo nyine ndagusaba gazi ko abakobwa rimwe na rimwe iyo muri mu bintu ugomba ntuke oya so kugutuka no kuguhanura je ntuzogira itamo n'abandi bahura uri ukingene waje urira umbwira umwekisa wawe byo yakugitse je bazo ugomba bivuge byose nje ngoma ndavuge byose ni kugira ngo amakosa yabaje je ahantu basuvutse mu mutima je numva basi ikintu gicumiste niyo mpamvu naba ndabikeneye shingi urabona dufatanye mu buryo ijambo ry'Imana yavuga ngo ikiboshwe mu isi no mu ijuru kiba kiboshwe kandi ratsinye cyane gaje na kuri Sunday school ngikubona gusa naciye ngo cyanze kumbyuka nacho narabasenga bose jarukiye abazoja mu ijuru wowe mbavye mu by'ijambo ry'Imana rero byo nivyo byatutse reka twe tubeho mu isi hama ivyo mu ijuru tubikira bo mu ijuru bikorera akazi kawe mugabo nimba hari ikintu nyotewe nimba ijuru ribaho cyagenewe abantu babiri azoba ari jewe na wewe ku buryo mu ijuru ari umwanya guhimbaza no gutanzira twe tuzohora dutoroka tugahura mu zanzi Imana yaduteguriye kugira ngo bamunezero inakunze je ni jenzosa samwico rahi oya ndakugenda gateje ni jenzosa rero kuba ndagufasha uko uzamwe ko ari kimenyetso cyo n'urukundo gukuri ndagukunda icatumye nzanga kugira ngo twirigwa kugira ngo ndakugaragarize yuko naje mu buzima bwawe kugira ngo ndakubera itara ritazima nimba igihugu gifise urumuri rw'amahoro ruzunguruka igihugu cyose nanje umenye ko ndi urumuri rw'umutima wawe habigishirira gicanira urukundo rwawe kugira ngo igihe cyose uze wame wibuka yuko nakuremewe bamwijura amazina yacuje mu biro by'abakundanye twe turimo vraiment ndakwibaza baze amasengesho makavugira nasabye Imana ati nimba mwijura atagurudongwa na bibiri ndagusabye twebwe mu dushire muri liste y'abantu bazobana uzanitere ko wasabye ko tuzaba nimero ya mbere mubitse kugaragariza ko n'ikimenyetso cy'urukundo nko masaha 3 nzoba mfatiriwe masaha 3 yose cankwane sawa iko ugara uwo muryango ni Sheriwa abani babakozi sheriba hera arikira yurize nibicafu ku mashuri mwe mwuriye ko muvisa amaguru 3 cankwane nimwurije ko abiri nkaya nurijeko canke inyo mwicaritseko nizinza hafi reka no hapo ugira sheregeza hawana hapake sheraranda hafi no mukarani
Seraje kuronya imyavu. Mukarana yori imyavu yinjira gute mu nzu abantu bariko barayaga atazibiko biko barayaga. Nene sinubona ko batakigira. Nurusiga wewe uziga bakaribo abakarane bayori imyavu vrema. Bro, umviriza ndakubwira. Nta mpamvu yuko jewe nawe twoterana amajambo. Mugabo namba ndumukarane. Namba mvitura amawese. Namba ntori imyavu nkashobora kuriha iyi nzu. Nkashobora kuriha iyi nzu wewe wayijemwo uri munsi w'umukarani. Namba wewe kwinjira mu nzu y'umukarani n'uruta ukicaramwo n'igitanda c'umukarani. Ntaco. Wewe uri munsi nawe ya nyamukarani ko nyamukarani ntiyagusanze. Yagusanze mu yurira mu nzu ndi. Iyi nzu jewe nije navuganye na nyene inzu. Amasezerano yo gupanga ino nzu ni jewe. Inzu nije nayipanze. Inzu nshyamwe amakipe mayose. Ivyo vy'amasezerano je nta masezerano nagize. Nasanze yara. Wala amasezerano wagize umva uri inzu. Ngaba mu mezi umunani turi kumwe. Nakubwire ko hari ukwezi. Mezi umunani muri kumwe na. Mezi umunani muri kumwe na. Gero yarigamye avuga mutaje. Je ko namanza ngaha, je ko mponanza ngaha. None utahora hatsa ninde? Utahora hatsa ninde? Cyangwa we tuhuriye he? Oya ko utangaho ubundi he? Cyangwa we wabonye ndahatsa. Aje ndiko ndamuraba nabone byo ndamuraba. Ahubwo reka tugere kibintu byumva je mubya. Hajya naho mwanyise umukarane je ndi serie gose bro. Wewe nawo kandi rega seria nabona reka tumwiyoroheje hano uwo mutero anofise nawo rusanga muterura umusohore ngaho hanze umpiritse oya wowe ruzanga jewe sijambe kane canke gatatu ako kanu kazira hehe keki ukazira hehe keki attention iyo mutazi ibintu Imana yavyubatse apana kuza gusambura urugo kwaba vuga mwitwe cyo hasi cyangwa twese tuvuge mu cyo hejuru. Oya umviriza tugende bukebuke. Umukobwa arashobora umviriza tugende bukebuke. Nakumva wewe ndabona je umuhungu kavuga. Ndumva. Ino nzu. Mukishe betwe ino nzu nije nayipanze. Nije mtanya amasezerano na nyeni. Ni yiwawe kwezi. Urumva. Ni yiwawe. Urabona igitanda hobona. Imatera. Amashuka. Urumva hanubone ko namubwira yuko ngomba kumushiraho televiziyo. Ndamushirira agafigo. Ndamushira microwave ngaho. None bro ndihira wewe rero. Ndihira wewe. Ahubwo jewe ndihira wewe. None ndari hinzu wewe ukacuza ukahamara iminsi ine. Jewe shobora kuza none teka. None si hano usanzemwo. Iya. Iyi cekwa ko muri ayo mezi umunani yose cekwa nasiba kuyi. Wowe uri hinzu. Chendi hinzu. Iyi matane wayibutse. N'ibintu by'amarasi yo iyi. Yambwiye ko aho yayitoye asigajemwe amahano hotenya ibihomba bambwiye ko usigaje agomba amacana ngaho. Twayivuganiye heje nawe. Kandabe muri message. Message zaje nawe Biriza amazi ureko dutatura. Bro nambi bataravyiteze yaratsubaye. Uramuzi. Utafuse. Uramuzi. Ishurisho kiba. Sinese nawe. We wabwiye ko ari umuntu ayora amayara umukarani aza direct gutse mugitanga jewe mwisoko cyangwa nje kuyikorera seri nukuri urabona maze twese maze mbo wose tumuhemba ku kwezi aha twese umva ayora imyavu y'imihana 10 tukamuhemba ku kwezi ndabirigera cyeyurizana nubwo buguru ku masoko ayora mu nzu abantu muri itera gateka none nawe we uyora imyavu ngaho wahaje natanguye mvuga bukebuke kugira ngo ndabe iyo bija niyo biva muterura biko nakubaza keke none listen ati muterura ndavyumvise tube tugiye ikintu twubaha nimba uno munsi ubu shobora gufata initiative nka guhindura ubuzima kavuga ngo ngube muri ino nzu ndagupangiye ndakurihira ndakurasiona nta kimumburana urazi ko ari nige muhora ndagukomata inze ndare ngaho tumarana umubusi turarani urazi amajambo horo mbwira ngo vyava biboneka nabi nkaragutwara ndagushane mu nzu naje ndavuga ngo none insinga ariko ndakomeza byose ko naje nkavuga ngo ati jewe singomba kujana gutesha gashimiko n'abantu babiri je na stoke mparangira ku buryo utakurondera abandi bagusumira higamezi bro je ndashiri iya ni kugira ngo irasi muta gusakusambira ibintu mu by'abantu mutamwana bubatse bro je ndashira ibintu byose ku mugaragaro none ibi bintu nibyo cyane ndiko ndabona bro je no mukuza ngasi mpora ndinda kubaza kuko mbanje nk'uki wanje no oya
Gomba Jesse nkunda escroquerie. Gomba uci inyuma y'igitanda umwereke utwo umwereka je ngomba mvumbura amamesa. Jesse nkunda escroquerie. Nyereka. Nayakwereka. None je ko Gabunde bakobwa mu gisagara mu mezo. Jewe nituvugana se. Tubona mugenda mugirane kumbe. Jewe nguri matera. Uri muvuga. Ngure n'igitanda. Cyari kihendara ngaha kutavuze ko Nakungana birashaka kuvuga. Sa iki. Cyari kihendara ngaha kutavuze ko tutavugana. Icara navyo uri kugenda hiyo. Ayi ibintu byose bigira bice mu ntutse. Keke. Bro, Nikufti na hafi. nibaza ko buzi nimero ziwiwe kuko izina ryo nanditse ko Nikufti na hafi iki. umwanya nca ndarihindura kugira ngo Rabini atagirinde. Yo telefone. Bo iyo telefone ariko arakubwira uko ni kugaya abantu twe duhurire ngaho tutuka. Rero urona namba ariko aravuga giriki. Jewe nukuvuga amezi 8 uvuga washitse ngaha muri ayo mezi 8 urazi ko mu kwezi kumwe wacuvuga ko nta kutagira ngene ubaye umviriza andika message tubana niba mbona muyasa ibintu mwamaze kwihangana yamushenzi namba atafusi n'ibyo tuyagucura mwaje nta nakimwe ndafuta ibyo nandi ibi bintu mwe mwihaye nibiye mwe mwamaze kubona ko twebwe dero turi abantu b'ibimaumawu ibintu abantu Muzi wanje no. rabo cubwira ngene nanditse ko iki raba nanditse Iyi n'inzu yiwanje ndenda bikandagirira kangwe ngeni mu nkanga. N'inzu yiwanje. ewe Hana nyumba kubara zikari iwanje shaka no muhanda. Mukaca musu. yanditse ngo keke hani iyo jendi hani none keke hani nigwe mugira ibintu by'amabizubizi no kuyambira na byose reka ndakwerekeze we ari inzu ashobora kujahora nanyihamagarira ambwira ati kiramenye ndagukunda Izo ni akoro ndiko ndabibona Izo ni akoro si byose. wewe Ni akoro. kiki wewe wanyihamagarira uvuga wene wacu ngende yo umviriza je nta bintu birebire ndiko ndajambo kanaje keke telefone nije nayibuze mama nsubire kubyanje bro Nawe ugira wigirira ofasha. nta n'ibintu byo kwigira uburofa ubugira ikintu Nana nimero yanje na carte si. ubugira ikintu Tuyibasha wubaha kuri uburofa rero je. umviriza ubugira ikintu wubaha kurabwira ngo akuru uburofa ubugira ikintu wubaha umviriza tetwa je nishuza jewe igitanda imatera amashuka turi kumwe naka kantu k'ibirato ije nabiguze inzu bitaniye amasezerano nanye n'inzu ni jewe mfata ingingo yuko inzu ndayivemo cyane yivuyemo keke ibyo wazanye ngaho urabizi fata ibyo wawe hanyuma nawe ibyo wamuhaye urabizi fata ibyo wahaye umuntu wese ashikirize bro manzo nyumviri oya bro manzo nahejeje oya manzo nyumviritse na jewe jewe mu mezi 8 maze kuri iyi nzu maze Reka shari kwa mahera wa mabasi na ashira mwishira hamwe wone we yakuma bro jewe yagira none ushafite wumva yagize bro jewe iyi nzu yagize maze kwiraramwo gatatu mu mezi 8 urumva ko amahera yiwawe yaja mwishira hamwe ronderera mu mashirahamwe yaho raca jewe ngomba ndondera utema urakomeye neza mu mutwe iki gitana niwe wakizanye je biri ko navuga n'ibintu nizaniye umviriza ntiturigo turaje mu bintu birebire akara rugisubije je umviriza uri kora kubanza umviriza ufina televiziyo wowe igihe nakuzana igihe namuzana nakubwiye ngo umviriza ahantu ndakujanye hari bien équipé namushize muri nonzu na igitanda arije nakizanye imatera je nayiguze amashuka je nayaguze nakaka ibirenza aho ametu munani ndamuhira nkabana nayeho wowe wahaye matera yakubariye ni wa ndakubaza wewe wamuhaye matera wamuhaye amahera je namuhaye amahera warayamuhaye amahera none namba kwawe matera wowe wahaye amahera nyereka amafoto ukiri matera ndakweka amafoto yiki Reka manje. wewe ntiwamuhaye amahera Reka manje. wamuhaye amahera usukeho ikiri asuka ku matera yandi asuka ku matera yandi matera jenda ija asuka ku matera yandi umunani jenda ndayeho gatatu mon frère wamuhaye amahera wamuhaye matera tugende boro tugenda mkebe wamuhaye amahera shanda kugana nachambira kugana nachambiranye n'inzu yuko hari abantu ibisanzwe bro ukara Shari ngo tubivugana. Dabiro tuvugana Shari. ukara umviriza bro usohoke mumviriza Shari munzu Shari matani yiwawe. Shima zentu ndayifa mumvira munzu rero irishametu 8 Wena wani wawe niheza mwari wawe. mumvire munzu bro ntibishoboka none wewe ugomba abahungu bakurihira inzu babaye bangahe inzara je ndayipanga nije mutaniye amasezerano nanye n'inzu nta kintu na kimwe je ntagukoreye nije ngura byose none ugenda gwenda abahungu babandi gute wewe akurihira inzu jewe ndiha
Erega ibi vyose ni uri imatera nagutse ubu ndiko namubwira ngo urumva imatera iwe kandi aje ibi vyose ni uri kurabiteza wewe urashobora kwiyumvira ko ikintu kimwe gisaba abantu bagera kuri bangahe inzu nkariha nawe ariha anje dutanye amasezerano ibintu byose ntagira irasiyo ngatanga nawe atanga ufise inda zingahe wewe uba mu nzu zingahe kwanza ngo mana yo mpamvu atanaguha kuko yori inzu nanje nkariha iyindi none wa nzu zingahe azovyibuha gute wewe umuha nanje nkamuha ariko atamumwobo sohoka hanze wowe waruzi kutazofa sohoka namanza bari wasohoka manza ubimenyanya nk'abagabo uri kurikorota amaso sohoka hanze nakujuje genda manza usohoke ibisigaye tubyivuganira hanze ucuja he subira kwa mutama inzu urashobora kwihigwa n'abantu bagera kuri aha hamenyekanye twebwe bro wose n'abandi bayirihiye iki navyo nta kintu na kimwe akura ngaha nta kintu genda nta kintu na kimwe kuwa ko atijije uzomanda je kundi amezi umunani mu nzu nkayirana mu gatatu wose nari n'abandi yohane yemwe n'iminsi myinshi jewe yambwira ngo sheri Jesse nshaka ko twimara amaza agaseke kiwawe karafundikiye uzogafundura rukuzi keke wewe waruzi kutazofa genda uri impfu ari biko byitwa twafashe impfu bro samahani ibi ni bimwe abakorewe jewe meno abanyene ninji agenda haza nko muhira kandi umukobwa reka genda aza gukorera kwanga telefone n'uyivise umukobwa nyemeza ko ndumwe ruteye ko ibyo ndamukorera hako yompemukira yotuma apfa bakagongwa na scan je namuhinduriye ubuzima iwabo batoramwe banakubwira gusesa mwiyarara ndavuga ati ngomba ndaguhindurira ubuzima kugira ngo ejo canke ejo uzovugiye ko waronse umugabo agukunda by'ukuri ndamuzana ngaha inzimwo byose vuga ngo igihe gikuye gishitse nzogushira mu nzu y'umugore wanje namwubaha kuryo n'umubiri wiwe ntapfa gukora ko navuga ati ndarindiriye igihe cisezerano mbwa ndabi nari maze kuwukora ko rero waribwe uko ha byose ni jewe ushoboka yabwiye ko imatera oya mon frère wamuhaye amahera nituje mu byo oya mena wacu wewe ahubwo mwiruke ko ataragira none wamuhaye amahera ko jewe nubiri ngaha nije nabizanye uraba ko shumbu none ndagushumbushe gute wewe uvuga ko haraye n'iminsi ngaha ahubwo wewe uri mu nyuma mu mezi 8 ndihinzu amezi ndwi ndamurasiyona wewe amezi 8 ni make jewe yamaze mu mwaka n'iyumvire ko urumva aje no kwiyumvira ko ahubwo nawe mbisana ubwazo twibiwe hamwe ra oya mon frère urabe numvone kino gitanga aba basi cyo makamati oya izimbaho sizisede project ndamwica rero wewe genda mwica namugirane je nafashe ingingo umugomba n'ubwazo wa jewe aba bamukunda abone kamenyeshe nye n'inzu yuko inzu ndayivuga umviriza bro na jeje ndamutiwa nabi ahubwo mwirukeko suko jeje ndamutiwa ahubwo mwirukeko ndagufashe ko mwirukako jewe campura abakobwa bo mu gisagara tukabona abahungu barengana yipangiye wewe kaje ngaho kiparatura uricoto moya ngo ni wewe wenyene ngo mina mu miliki kumba na wa miliki inzu imwe ikarehwa n'abahungu muyoba reka ntugare